abagabo canke imbere n'abagore ugasanga bariko barakwegana n'ababoyi babo abagabo bakwegana n'abayaya babo ivyama vyabo ni henshi wama wumva ari ni hatari nimba ibi birandyohera ariko narabikoze ariko ugasanga ibirandyohera nibaze kumubwira ati ibi birandyohera Chéri binkoreye ntacyo biba bitwaye mu masengero baragenda ugasanga umwana w'umukobwa yicaye uravyumva none uwo mupasiteri rero si umuntu nuko reka aravuga ubutumwa ngo si umuntu oya ivyo Lenine nibaza ahubwo ubwiye no gukwegana n'abakirisi bose usanga ari nk'umwe yabikoze mugaca muvuga mu rushengero oya karande imiryango ari imiryango usanga vraiment ari abanyagitsina ahabonye no kuvuga ngo abonye umugore abona igitsina carazana utuvuta bararanziga mu gitsina aguma aramfyonda kutubere ngo mukavise utubere twiza ati igisabisho ciwe cabaye ngo uvise utubere twiza icana wengeje rero nuko jena je ntwenga nakumbaga ariko arabimwiye ngo acambwira ngo utubere twayivye ngo dushira mu kanwa ngo tumirira rimwe hagati nyambara amatunda numba ari bimere vyapfubanganye ngahonya biriko barapfubagura narigeze gihe kimwe narigeze kuvuga yuko mu kiganiro konzo ubu barimutse urumva hariho impuzu usanga zaboshe umubiri ugasanga imbere hose wari gutuma ugenda wiheneye urumva ugaca usanga reka none bazoreka kubabwira ngo raba ingene bigenda gute mugaca avuga ngo ababosi ni babingwe ikindi ahubwo rero n'abantu rega nabo This is Flash TV. We shine to progress. Hello abakunzi ba Flash TV 257 murakobe umeze neza ku mazina yanje ni Evry Nirakoze ndazi ko mutari mumenyereye ariko beshi muzomenya uko tuzogenda dukorana niko muzomenya ati rero bimeze gute ndi kumwe n'umutumire Abona sinzi ngira muramumenyereye murakoze cyane Eve Jenny Lenine bana ariyo nkabasanzwe rero ndumenyesha makuru ndumurimye ndumworozi ndumudandaza hamaro hamande yaho nkabasanzwe nkora n'ubushakashatsi mu bijanye n'ivy'urukundo hamwe n'ingo n'imiryango baje ndagiriba ko no musi kuhura nawe nabanda kumva mu biganiro ku maradio ariko vraiment ndatewe iteka ndanabashimire cyane ko mwatwitaze urakoze cyane okay reka ngire ko dudadevye cyane ndafise ikibazo vraiment dora twumva bivugwa ko iki gihe hariho abakobwa benshi reka tuvuge igitsina gore sivyo tuvuge igitsina gore aho usanga mu kurondera ubuzi ababosi babo babanza kubasaba ngo baryamanye eske namwe mubibona gute muhara muvyumva ivyo ndamaze kuvyumva kandi kenshi ariko rero saba kobwa gusa sigitsina gore canke sabagiye gusaba ubuzi gusa naba basanzwe bari muri nyabuzi nabo nyene birashobora gushika ugasanga bagiye mu byo gukundana nabo bosi babo cyangwa ugasanga bagiye no mu bindi ntumbaze mugabo rero no kuvuga yuko sinovuga ko ari mu mw'ivyo by'ubuzi gusa ariko hariho n'iyindi mice usanga nabo nyene turavuga nko mu mashengero ni jembo rumengo nibishaje usanga mu mashengero ugasanga abakuru b'amakorare abafata abakoriste babo ugasanga n'abakozi b'Imana nabo bariko baragenda mu bakirisu ibintu byinshi urumva hari ibintu byinshi no kuvuga sinzi ko novuga ngo igitsina cyarashinze abatora kuko umengo nivyo bigezweho no muzi basha turahiriwe ko dusanzwe muzi muri byinshi urumva muca mushira ko n'ibindi byinshi tutabatuze usanga ari abagabo canke imbere n'abagore ugasanga bariko barakwegana n'ababoyi babo abagabo bakwegana n'abayaya babo ivyama vyabo ni henshi wama wumva ari ni hatari none ndababaza mwitegereje kuraba nka mwebwe muba muzi vyinshi kuturusha generation no musi ibintu nk'ivyo byo bitegwa niki muri ko murabiraba uri munsi novuga ko bwa mbere bwo hari hitituka ry'imico abantu ntibagitinya icaha abantu ntibagitinya ico novuga ngo ikizira kuko mu bisanzwe muri rusangi umukozi wawe yategezwa kwitwa umwana wawe murumva ko urinze ufata umukozi wawe n'umwana wawe ntuwo mugera umutwe hariho nabandi je nagiye numva ashobora gufata umukobwa wiwe yabyaye birabaho mugani bazi ko atari nga mu Burundi vraiment ko kurumva bari indi ngira ni muri Afrika y'Epfo rero nagenda kubwire yuko birabaho hanyuma icambere nuko niyo mico yatitutse hariho ivyo uza gusanga no munsi ataki abantu batagitinya ibintu byose umengo birarekuwe hamahanda aho hariho mu cigwa nigeze gukora ku ivyo nyene hariho abagabo usanga iwabo mu ngo zabo ugasanga barafise ikibazo cyo gutinyana
ugasanga umugabo aratinya umugore aratinya umugabo icyo nshatse kuvuga nuko ntibisanzurane ko nk'ubu nk'akarorero nk'amajambo umugabo ashobora kukwandikira wewe ugasanga ntashobora kubyandikira umugore wiwe kubera kumutinya. Je nibaza abagabo wa vraiment mu rugo kubera iki mwambikanye impeta ukabatinya yare nini nawe ntutubeshe sindavyibaza hama akaba yakureheje gute ndakwibariza akaba yakureheje gute ajya amajambo bavugana barakiresheje ngo barasubira kuyavuga je navuga hari akantu ko kumva kumengo ari yubashe ego bimwe we akubwira nibaza ko abagabo bagenda mu ndaya kubera iki baza ko abanka abagore babo baba bakunda mugabo gusa abagabo barafite akantu ko baba bumva ko bashaka kwisanzura urashobora kwandikira akakubwira shushu sheshiriye ibiki ntumbaze mugabo gasanga rero bimwe ariko arakubwira mu rugo iwe ntashobora kuvuga hariho n'ibindi rero bashobora kugenda bijya bagenda kugira ugasanga agiye gusambanya n'umukobwa cyangwa agasambana n'umugore wundi kubera ko bisanzuranako mugo gasanga wewe ntashobora kubibwira umugore wiwe benshi wanashaka abashakashatsi benshi bavuga ko Afrika apana mu Burundi gusa muri Afrika yuko abantu benshi barangura amabanga bubatse banumye ni igikwa bateza gukora baganira kuko ni cya kibazo gusanga abantu umuntu ariko araribwa ngaha kwitama mugabo hakubwira ngo abwire umugabo teriganya gaza ngaha kwitama akinumira umugabo akishinga mwagaza ngaha kubito kandi bari hafi yo kwitama rero no kuvuga yuko nk'ibi mugabo ari kumwe n'undi mukobwa cyangwa ari kumwe n'undi mugore arambwira ati yagira uku gira urumva akisanzura mugabo hoho baca batinya agace baza ati yo havavuga ko ndi maraye abagore bobo ntajyogora ariko rero ne je nibaza ko mu gihe ari umugore ari umugabo wanje twareheranije nivyo wibaza mugabo sivyo ndavyibaza ariko kenshi ibintu twibaza kenshi urashobora gusanga ari nibaza yuko nimba ibi bindyohera ariko narabikoze ariko ugasanga ibirandyohera nibaza kumubwira ati ibi birandyohera Chéri binkoreye ntacyo biba bitwaye cyari umupapa twigeze kuganira ndiko ndabaza ati ko abantu bose bavuga kukunda kuresha abagore babandi wewe nibiki acambwa ati nuko nakakubesha uri umugabo mugenzanje Chéri birangiye ndiko ndatongoza mu telefone isigura ko ni mu telefone mugabo aramutse aronka kabero yogenda ntumbaza barumbajije rero impamvu no kuvuga yuko ubwa mbere bwo gwatinyara mu byo by'amabanga bubatse hanyuma rero uza gusanga abenshi abo bafise ko uburenganzira kenshi ndavuga twako turavuga abakoresha ugasanga umukoresha canke umukuru wo muri korale canke umubosi wo mu rugo canke no kuvuga ngo uza gusanga aprofita ashaka guprofita bwa bunyantege nke canke ashaka guprofita wa muntu muri kakazi arimwo kwavuga ati wanse ucuvamo kandi ucuvuga ati none hakombaho nabi iyi mitahe nayo ikabidahomba harabo usanga baca biyumvira uko agaca genda uko hanyuma rero no kuvuga yuko benshi rero mwabagabo babigira ni babandi uza gusanga iwabo kumbure batanezerwa uko babishaka agaca yumva guta ishavu kuri wa mukozi nawe ntashobora kwanka kubera iki je nibaza ko hariho n'abasangare nine baryoherwa mu rugo mwe mugasanga umugore we ntacyo adakora ariko ugasanga nikaguru karabeba ajya kugira ngo unezereze umuntu ijana kwijana biragoye hano nivyo ukora bibaza ngo ukora munezereze je nkora numva ariko intumara nkunda kubuza abagore iyo bafasha abagabo babo ibagiye nko kurenga ibigo ukazamba ngo none je wamburanye iki ahubwo hakuvuga ngo none je abibazawe abari karabibwira abandi ariko je ngo sinumva yamburanye hariho n'igihe babibabwira kugira uje muri biriya vraiment iwanje reka ndakubwira ikintu kimwe kandi abakenyezi muze kunyihanganira kuri jambo ngomba kuvuga no kuvuga yuko abagore benshi abona kumengo ageze mu rugo c'est fini zake yaho ratanga ntabaronse umwana ho amaze kuronka umwana umwe babiri urumva ari busy n'abana acaza ngo yanga urumva uragenda urabi ku stati y'abantu ama professor kibasumba cyashika umwana urukundo mu gihe abatararonka umwana urukundo rwinshi batubwira ko hariho n'abantu tutaruba barabizi yuko abagabo bafuhira abana babo umwana wawe wabyaye niko rero umuntu yubatse umuntu w'umugabo niko yubatse psychologiquement umugabo ateza gufuhira umwana wiwe kubera ko no kuvuga ko abagore nabo barafise ukuntu urukundo rwose baca bajana ku mwana none nyimba we wafashe urukundo rwawe ukaruhereza umwana gose no gwakunda umugabo uwo mugabo azabona umubwira ati Chéri bimwe aho rukora nihabone kubikora baza kwazosha bireka Mviriza petete ngira naho dosubira uyu n'abagore mu benshi basigaye baguruka sinzi ivyo arivyo hanyuma rero no kuvuga rero nariko ndavuga bafise ku burenganzira uza gusanga rero mugabo nabo nyene bafise ukuntu bamengo basaze nabo nyene nk'abakobwa nagaruka ku bakobwa oya n'abagore dayere barimwo kuja kudepoza kuza gusaba ubwo buzi buri kuravuga umunsi umwe batumye dossier biga bashiramo ama CV biki n'ibiki byose bagaca bashira ko n'ijipo zigera ngaha
ugaca umengo rero mu madosiye batumye harimo n'amatako none uzogenda kubereka ayo matako mu kukaguha reke kubwira ati banzura bingene bigenza Sibo barabaprovo la majorité abakobwa benshi utwaye dossier vraiment sinibaza ko ari la majorité fuma genda wambaye ipantaro urabaza hano tujipo tutumye ipantaro basi kuko ipantaro yo turamenyereye arabigeme benshi bama baza bambwira ngo yanga urumva ngo misanzwe ngo je ngo kakazi kaje ngo naretse ngo kukakira ngo kubera ngo wagiye kudepoza wambaye iki ati rero tuvuge ko biba kuko biba byatanguye imbere bihera mu kudepoza dossier tuvuga uko wewe ugiye kudepoza wagiye wambaye akajipo wagejeje ngaha amatako yose ari hejuru kajugenda agapira umukondo wose uri hejuru amabere wafutse imoko gusa aha hose none uwo muntu mu kukwakira ntazanka kukaguhanda ivyo mugabo mu kukaguha naza kugira ati nande ko kuri hotel hege atona karonka wagiye wambaye uko hege utona karonka gasanga ugiye wambaye ivyo wiraza ngo hari gi ndiko navuga umugabo n'umwe wamukabuye d'abord sivyo ego none mukabuye nubwo azo badafise amahera kuguhemba aragushira mu bandi bakoze umugabo rumenye ntakaguhera ngaho benshi vyama vyabaye je hariho benshi bama bafoto ya mantu za mu message bandungikira ngo ehe ntuze wiga ngo ehe ntuze none wagiye wambaye foto na nyerekana ngene wagiye wambaye ugaca usanga bugikosa niri kuri wa mugabo atari muraba abakobwa n'abama twisuzume mu birabe Pasteur Denise nkuru nziza ni baheruka kuvuga akantu ati none mwibwe muraboha urumva hariho impuzu usanga zabosha umubiri ugasanga imbere hose wari gutuma ugenda wiheneye urumva ugaca usanga reka none bazoreka kubabwira ngo raba ingene bigenda gute mugaca mvuga ngo ababosi ni babingwe iki ahubwo rero n'abantu rega nabo twirinde rero bye nava mu masengero baragenda ugasanga umwana w'umukobwa yicaye ehe uravyumva yego none uwo mupasiteri rero si umuntu nuko reka aravuga ubutumwa ngo si umuntu oya ivyo Lenine nibaza ahubwo ubwiye no gukwegana n'abakirisi bose usanga ari nk'umwe yabikoze mugaca muvuga ngo mu rushengero oya kame miriyo kwicara uko mu rushengero je hari umuhungu nabwiye nariko ndabwira nyene ndiko ndamuha ubutumwa nabwiye azoze gusengera kuri eglise wacu umunsi umwe ben he entwete aho kujya mbere kuri Rema Church mu Kamenge tumira none basi ndagutumira hari uw'imiryango ibayuguruye uyo mungu ambwiye ati je sinshobora guheba kuja gusengera aharaho ati kuko iyo ngiyeyo ndagaburira n'amaso ugaburira amaso mu biki nikuvuga jana n'ibintu bibiri urumva ntaba kibironse byose urakoze ari ikindi naco no guharurukana ego abagabo babikora canke abagore babikora usanga bafise akantu ko guharura hariho n'abagore usanga bakunda udusore cyangwa ugasanga bakunda abagabo babandi ego byose birashoboka hari rero igihe biva ku guharurukana burya mu bisanzwe iyo umugabo n'umugore babanye haragera igihe bakumva kumengo baraharurukanye bivanye n'ivyo bagenda barabamu kuko kumbure n'ikintu ikigwa cagutse rimwe agomba tuzovugana no kubijanye n'ibintu bituma abagabo n'abagore baharurukana mu rugo ariko gikuru rero harimo yamabanga nyene yabubatse yaje avuga ngo urumva ngo rarenze imico umuntu avuze amabanga yabubatse kuri kamera umengo ni ngorane oya si ngorane bon mugabo umenye yuko iyo habayeho ukurangurwa nabi kw'amabanga yabubatse arabaguharurukana iyo habayeho kugarariza hariho n'inshingano ziri muri Bibiliya umugabo arakunda umugore wiwe umugabo umugore akubaha umugabo wiwe kandi rero ntivyoroshe kugira ngo ukunde umuntu atakubaha ntigikunda Bibiliya bivuga ati hakubana n'umugore w'ingara utuma wigira mu kandi karere ukigirayo mu karere k'ubweranyange muri Sahara nivyo vyongerako mugabo inkubaza ibintu zisangira igicu ntibikunda hanyuma ikindi naco rero gishobora gutuma no kutanyugwa n'uwawe hari abantu usanga nyene bafise itama bafise appétit idahera abenshi hari igihe usanga bigwara ico bita boulimie sexuelle aguma ashushe ku mwanya akabona yuko rero hari abagore bahora biyumvara kubera abagabo babo abo sindahateba kugira ngo ntibava babugarira televiziyo hanyuma ikigira gatanu ni karande y'imiryango hari imiryango usanga vraiment ari abanyagitsina ahabonye no kuvuga ngo abonye umugore abona igitsina kuvuga wabonye wese dufata ari mwibarabara abonye naka ugasanga sekuru wiwe sekuru na se wabo wa nyina abona muvya ugasanga abo bantu ko bikaze none ino yegara muri Bible bibiri ndege nk'umuryango wa Dawidi tugeze mu yindi mo ba Salomo uya muryango wabo wewe waza kwa mbere vyahereye kera yani hariho bishasha tuza nuko ngira kera bo bita bataronka ingene bija babivuga cyane ubu turafise biravugwa kuma none ba Dawidi ba Salomo nyimbuzi histoire zabo ba Amunoni wacakiye mushiki wiwe urumva ko abonye umukobwa igari igitsina ngira n'abasore benshi mwa kino gihe ngira bavuka mu iyo miryango bana bakobwa reka
ikigira gatandatu rero nagakuku amarigara hajya nayo nyene nandi hariho abantu uza gusanga ugendera mu irigara ugasanga ati kare ati umugore umwe cyangwa ugati kare ati umugabo umwe niyo umuvisa ari umwe arakugaya utagira umuhabara ni probleme ugasanga bari mu mpano za gucyoye hari abantu numvise avuga sinzi nyene no kivuga mu kirundi kumbure kicoroshe ibintu byo hanze ngo biraryoha ntumbaze ibintu bya gucyo ivyo ugasanga kubera gakuku ngo ugiye kumviriza mwe bavuga ngene bimeze ugacugenda bakagucakirirayo ejo tukaza dukora kuri Facebook na WhatsApp amafoto ari kumwe n'indi DM nabo baraziposti kuba kumwe ni DM ahubwo byose biri hejuru uko bavutse ikigira ndwi rero no gutinya gufatirwa mu mahoteli nico gitumuza gusanga rero uno munsi rero ababosi ababandi bandi bafata abantu boroshe babona ko bashobora gutwara no mu biro bakugara hari ababingwa bafise ibiro usanga ibiro byabo birimo n'ibitanda tureke ibitanda je narigeze kumigwa nta kwezi guheze ndenda nabibwiye n'umugore wagiye kuraba umuntu mu biro umugore yambwiye oya cyane wabikubwiye igitanda ariko ndakubwira arabusanga nyene biyo ariko ntebe hose niba ngo ntibabikora oya cyaro mu ntebe uwo mugore yambwiye ati mbega wewe urashobora gutunga imodoka bagiye gukura kwifime je ngo mandanze kureko kera yambwiye ati uratinya imediro gusangira kwa mafime bibikire dati bigenda gute je ndabaza ati none vyukuri tudahendanye mu modoka ari vyogenda gute kugira ngo ivyo bikunde bon nanje mora ndavyumva share nini none boba bameze gute mora ndavyumva vraiment ngo mu modoka ngo birashobora kuba wewe uravye ngene imodoka imeze indani bimeze gute nyimbo ufise seaport yambwiye ati uri bon ibiriho biravugwa intebe bavunagura ngo ibindi bakakika c'est ça ivyo nyene yego nanje mora ndavyumva ngo nanze ngo umunyamuji kumbura rofa naceneye ngana ikigira umunani no kuvuga ikibi byo gutinya byo gufatirwa mu hoteli baca bagira ivyo byo kubatwara mu mabiro canke bakabajana aho usanga mu masengero ane hatari kwera ibi byo mu isengero je nabifitiye rero ni ntahe umunsi nayire kuri umunsi rimwe na rimwe tuzogutumire kandi ujire kuri renga oya ego reka ndakubwira basingene vyagiye ego n'umuntu yarantelefone arambwira ati vyukuri hariho umu apotre ati umu apotre ico icakoretse wewe yarampamagaye ikibazo namubajije nk'umuvyeyi namwita daddy namubwira ati daddy ati mu bisanzwe ndashaka yuko jewe umbwire ikintu nokora kugira ngo nze ndinde ndongorwa nkiri sugi yacenye kandi mu cyumba tigenda uryame hajya tikuri impuzu zose tacarazana utuvuta bararanziga mu gitsina aguma aramfye ndakutubere ngo mugabo ufise utubere twiza ati igisabisho ciwe cyabaye ngo ufise utubere twiza icana wengeje rero nuko je naje ntwenga ndakumbaga ariko arabimwiye ngo acambwira waje ngo utubere twayivye ngo dushira mu kanwa ngo tumirira rimwe hagati nyambara amatunda numba rero hanyuma no kuvuga yuko biragoye ni apotre ariko arasenga ku bantu uzenga nashe ku marezo sosiyo kwe kugira ngo umubone usaba umubonano kugira umushikire ati ushikura munsi no acemba dessus ndavuga ati nubugesera ndabona guhera rero wewe uvuga ivyo hara ubundi waranabivuga n'umukobwa araho aranabivuga ingene yamufashe baranagwana baragirane ari daddy ari umudadi wubaha bazuruke mu bwo wumva ngo urigibaza gaca kugira nkuko yerega abantu kandi ngaho nene ariko ucu bikorana ubwobo kavuga ati n'umuntu nubaha angira ibintu nk'ivyo ugaca usanga kubera ubwobo bavuze ngo umuntu afatwa ku nguvu ufise imyaka irenga 10 ubu nenga hari umuntu gufata ku nguvu gano oya je nta muntu yafata ku nguvu ka meme ndize ndabikorana wanavye nuko no banavyemeye ukina jido rero no kuvuga hariho abantu usanga rero mwaya masengero nuko jewe oya gusa narise wewe nzomutanga ku gipolisi nzomutanga je nzoza ndabatanga none ubundi rega barigeze je no kuza ngo bagiye ngo bagire bamfunge ngo navuze ngo ibintu ngo nabi ngo ibintu bakora bavuga ibintu bafete ngo nabavugiye ibintu baca barabasanga sinigeze mvuga izina ry'umuntu n'umwe sinigeze mvuga izina gishengero mubwo kubera ko biyagirije baca baraza ico gihe narababaye kuko nije naguca ndabafata kuko urumva bari biyagirije ngo tugende urabisigurira imbere kwande reka share atabwo iyo uteye ibuye mu bibwa ikibweje nico kiba gifasha reka ntunkwigire rero bavuga ngo ni bibwa numugani umugani hose barawuzi girukorana na Shimamanda ntumba oya hanyuma rero hariho ikindi kintu gishobora gutuma aba bagabo bagira ibintu bene ivyo canke abagore hariho gusuzugurana no kuvuga muri kwa kumenyerana harabamo gusuzugurana ugasanga nk'umugore ntacubaha umugabo nawe urumva yatashe asanga umugore ariko arahekenya iminwa ugasanga umunwa wiwuva kuri gardero ugashika ku musaga usongoye ntakeya iginyo ryo bariheruka muri fiançailles
aratahana n'ibintu niwe amenye yaza kubibika muri stoke ugasanga ntamwakiriye ati karibu wiriwe neza ku kazi byagenze gute reka Chéri ivyo byari byakera oya n'ubiriho si bose rero ntumbatse hanyuma rero no kuvuga iyo rero ivyo bibaye ntazoreka kubona abariko baratwenga ngo areke gutwenga none nyimba umuyaya ari wagenda agacamuha karibu ati erega bosi ishati urumva erega bosi biraneza ishati ntimeze neza kwiriko none niyagira aza gucisha ino rero udutoke neza kumukorako izi ntoke ziraza kumenyekana ko ari iz'umuyaya canke ari iz'umugore wiwe oya kameme ubuyaya ni fonction niko bakubwira ati ageze ku ishati uby'ubuyaya bica bihava ubuyaya n'akazi none nyimba nyimba nawe akora muri regidezo cyangwa agakora muri indi ntumbaze ego none sizina uwo mugore nawe kuvuga hinde akazi mwe by'ubuyaya nta umugore atagira keya n'ingorane ni kibazo vrama hama ikigira 9 nza gusozera ingana navuga byo kudatinya icyaha hama ikindi naco rero no kurenga isezerano nkasozera mvuga rero ku kintu kijanye n'ubukene ubukene n'ingorane navyo birimo irigawe nariko ndakubwira aba bantu bagenda bambaye ivyo bishakiye ugasanga bariko bagenda guprovoka ababosi babo kenshi baba bashaka inoti kubera ubwo bukene nyene urumva abagabo naho harabwa usanga avuga ati jewe nanje nararembye karabaye ugasanga mbere nayo abakobwa canke abagore nibo bihoma kuri nyababosi atayo bana bakeneye gasanga nije na mu provoke ko yamvuga ati urya nindamugiri araza kumpa anything bahabwa ubukene buzona bice buzona twice yego kwe uyapana wiwe je nagushitsemo navuze abo bagenda guprovoka ababosi ba oya je sindigo kame banini bosi we kwata provoka ndamuzi oya mucha oya tu okay hanyuma rero je nibaza yuko impamvu nyinshi zibituma nizo izindi nyinshi usanga zigenda kwegana nizo nyene okay urakoze cyane Renine ariko entre temps ndafisa kandi kabazo twavuze kenshi twavuze yuko ari usanga ari ababosi canke ugasanga ni daddy ni kuvuga babara abantu babagabo eske ndakubaze nko mu gihe n'abagore barimwo hari abagore bagenda n'ababoyi babo ego nivyo hari abagore bagenda benshi gusa mugabo barahari ego mbega mu gihe ari nka entreprise canke ari shengero riyobowe n'umugore canke ari entreprise iyoboye ariko ugasanga hari abahungu baja canke abagabo baja kubasaba akazi eske naho byo babiriho ko babanza kuvuga ati tugira akantu kugira uronka akazi yo kubire yo z'abantu oya iriga nabone ibinavuze birabafata ziragumye garuka ati n'abagore hari ibibafata ikubiri ugasanga hari abagore buzanga bikundira udusore akubonye acha tangura kubongeka ndi nka mawuja wa entreprise ugaca usanga naba peti ngaho ubona yirirwa mu nzu ntaca akora ntaca hereza amaboko mugo usanga ebana tiyaye ibitoro byabo biba vyuzuye uravyumva nibo bantu bambere bajya inkoko n'abantu bambere birirwa baranwa bagakesha ku makontwari baza kwabikura hehe ari ibimere byapfubanganye ngaho nyabirirwa barapfubagura narigeze gihe kimwe narigeze kuvuga yuko mu kiganiro konzo ubu barimutse hari abatipa basanga bari ahantu bamwe bariko barangwa n'utabi basobetse barishi vraiment bari abasore bari smart basa neza hari aboro hamwe ngaho muri ville wasanga ro biparise rero mugabo abamere nyene babamesha bari bahatse kumbuzi vyinshi kuturusha cyane gose niko ndabirondera yego amakuru nzahayo yamwansanga aho ndayandi nkayarondera reka tugushimire cyane Renine uratubwiye vyinshi vraiment turize turatahuye ari ingaruka nyinshi z'ivyonya bashatse baze banabihebe kubera ko akenshi uza gusanga habaho ikibazo cyo kutubahwa niba uri umukoresha ukubaha ku mukozi wawe umukozi ntasubira kukubaha ntibikunda jewe nk'ubu ndibaza none nyimba ari umukozi w'Imana akagiye gusambanya umukiriso ariko arigisha nk'ubu ageze kukubaha ari amasengero batigisha icyaha ku cyaha cy'ubusambanyi uzobatse ngaho iwacu waza kwigisha ngo ubusambanyi ni bubi nawe wirigura bagazagura ngaho sinzi ariko kenshi bahora babivuga bagacisha mu ico cyaha ni nacyo kizuzwa mbere hariho abapasiteri adashobora kwigisha ahubwo ari bidashoboka na Bibiliya handitse ubusambanyi bayaratabaguye hose none wewe woza kwigisha umuntu ngo gusambana ni bibi warawe umusambanije oya ni wamwigisha ivyo baraye ucumenga ari karivuga iho yapana kwivuga gusa aho ingene bababona ngira ntibahuza n'amaso ego hama yindi ngaruka nuko habaho gucafuzanya kuko bene abo bantu kenshi bavana nabi uzurabe burya abahabara canke bene abantu baba mu ivyo by'ubusambanyi burya nuko abantu benshi batabimenya abagabo iyo yagushobokeye gushoboka sinzi ko
iyo yagushuhiye ego aremera agatanga ibintu byose niki mugabo ni ukuvuga ngo kenshi ibyo akora utari umugore wiwe aba ariko yikura umusonga kandi yaguharutswe naho rero aguharuka nabi. ni ukuvuga ino munsi urashobora kuba ufise akazi wavuze ngo ugomba ukagarde kumbe ejo kaca kaguherana ahubwo yo nakwirukana gufungishije. ni bamwe uca usanga ari nini bariko bavuga yuko babivye kumbe ntituzi iyo vyahereye. Nyaga ni dosiye ndende. Ego hama nta yindi ngaruka. Ingaruka ni nyinshi cyane baza ko tutozimara. Ego reka ntaco. Peut-être ngira twize vyinshi. Turashimire rero gutakaza ubwizigirwa. Ego Hama no gutakaza uburemere bw'urukundo, gutakaza ubwizigirwa utaye n'urukundo. Muri rusange. Ego. Yego nanje ndabashimiye. Nitwe dushimye cyane mwe mwashoboye kutwitaba mwe mufise vyinshi mukora. Dushimiye n'umuhinyanzi wacu w'amasanamu meza cyane atanandi muzo yasanga nawe ni Ireritazo Ire nawe ndagushimiye cyane bro. This is Flash TV. We shine to progress.